mugize neza guhitamo gukurikirana ibiganiro byacu kaze muri kino kiganiro c'intahe aho tugomba turabire hamwe ukuntu umuntu ashobora gukurira mu ishengero akanakorera ico bita Imana mugabo gatsanga ubuzima bwiwe ntiburahinduka ntaraha ubuzima bwiwe Yesu rero ni intahe rero tugomba twumvirize y'umuntu kumbure benshi muraza kuronka akanya ko kumumenya kuko n'umuntu Imana ikirakoresha muri kino gihe cyacu rero tudatevye reka ndabakire nongeye kandi ababwire ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese rero tudatevye reka twakire umutumire wacu murakoze cyane turabakiriye ngaha muri bino biganiro bidasanzwe bya televiziyo Heritage murakoze cyane rero ni kiganiro c'intahe aho rero dushaka yuko ushingira intahe abantu batandukanye mbega murashaka kutwidondora mutubwire amazina yanyu mwavukiye ndaramukije abakunzi ba Heritage TV Imana ibaho umugisha nitwa Alvella Muhimbare niyo mazina yanje niswe n'abavyeyi ni nayo mazina yanje nitwa gushika uyu munsi murabizi yuko cyane cyane abajene hari imyaka tugeramo ukumva nyene mu mazina hari kandi kantu wokogeramo ariko sinigeze ngira amahirwe yo kuba yo kuvyimvira ko nokongera ko izina mu mazina mfise ndi umukobwa ndi umurundi kazi mvuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Kinyinya ariko iyo mvuze ngo mvuka mu ntara ya Ruyigi siho nataye uruzogi pe oya navukiye muri Tanzania ahantu bita imutenderi niho navukiye ndetse n'abana bose tuvukana batatu bari inyuma yanje umwe wenyene no yavukiye mu Burundi kandi twese twavukiye muri Tanzania ariko mu 2021 2022 uko sindavyibuka neza nibwo twagize amahirwe yo duhungukana n'abavyeyi tuza mu Ruyigi niyo mpamvu namamvuga ko ariho mvuka ego minashaka rero tukiri ngaho muri umwidondoro wanyu numva ari akabazo kambere nashaka babaza mwarigeze mubaza abavyeyi banyu igituma babise Muhimbare oya si nukuri sindigera n'umusi numwe nshobora kubaza mama igituma yanyise papa igituma yanyise Muhimbare ikintu nzi gusa nuko amazina yanje ni papa yatoye ntabwo ari mama yanyise amazina yanje yose nayise na papa wanje ego hanyuma rero mutubwiye yuko mwavukiye imutenderi imutenderi mu gihugu ca Tanzania ni muri Tanzania twashaka rero tubwire byagenze gute ngo wisange wavukiye aho hantu mbega niba abavyeyi bari basanzwe baba byagenze gute urabizi ko Burundi hari ibihe bwahitemo bitari byiza by'amagume byarashitse papa wanje muri biriya bihe arahunga amaze guhunga na mama wanje arahunga ariko ntiyahunze ngo bahurire hariya yahunze bari basanzwe bazinanye ndetse n'uwo mugambi wo kuzobana bawufise gusa umwe yari uwo mu Rutana wundi yari uwo mu Kayanza Imana irabikora rero muri kwa guhunga bongera barahurirayo muri Tanzania cyane ko urabizi ko muri Tanzania uko navyumvise sinabibonye ni namakuru nahawe na mama wanje uko yahunze muri Tanzania ataraheze ishuri yarafise niveau 10e ariko papa wanje yari umuganga yari yarahejeje amashuri yasanzwe akora n'akazi hano rero hari abamaze guhurirayo umva nta byari bigoye kubandanya gahunda z'amashuri uri mu nkambi ikintu bakoze mama yaragize amahirwe yo kuronka akazi hariya arakora na papa bandanya akazi barabana mbona nanje kubaho ngira amahirwe ego nagomba rero utubwire gato ubuzima bwawe rero bwo mu nkambi ko urumva yuko ubuzima bwawe bwose ukiri umwana umaze gukura yuko ubwo buzima wawubayemwo uri mu nkambi y'impunzi ariya imutenderi twashaka rutubwire gato ubuzima bwari bumeze gute nta kintu kinini cyane ndavyibuka kubera nari nkiri umwana muto urabona iyo umuntu akiri muto mu myaka 5 6 7 uko abakiri umwana ku buryo udashobora n'ibintu warukwe guha agaciro ngo umenye usanga utabiha agaciro ico nzi gusa nuko ndibuka ko twaba tuba mu mazu y'amahema kiretse abantu baba baragize amahirwe yo kuba bo kubaka utuzu bagashira ku vyatsi benshi twasanga tuba mu mazu y'amahema nyene burya buzima uzibwo mu nkambi ikindi bavyita kupokea twarapokea tukaronka imfashanyo so kugira ngo dushobore kuza turafungura twarafashwa cyane nk'abantu bataba bafise akazi
ariko natwe twari dufise akazi twasanga dufise kadi ku buryo dushobora gupokera tukaronka ikintu cyo gufungura, ariko ntitwamaze igihe kinini. Ku myaka 7 twe twarahungutse, jewe umwana mukuru kuko nije ndi umwana mukuru mu muryango. Ku myaka 7 twarahungutse turaza mu Burundi, turadushikira mu Ruyigi kuri centre, ariko papa nyene nk'umuntu w'umugabo afite umuryango abona kurondera parcelle ahantu tuba kano kanya mu Kinyinya, ne yaciye arondera parcelle tuja kubayo. Ego me ukiri ngaho muri Tanzania mu ntandi, ni biki bintu kumbore utazopfa wibagiye? Urabona uno munsi marahungutse, uno munsi warakuze, ibintu uvuga ati ibi bintu sinzopfa ndavyibagiye. Ikintu kimwe ndahibuka gusa mu myaka mike nari mfise, nuko abantu iyo nababona nabaraba barakundana bitandukanye n'uyu munsi. Sinzi ko aruko bari bahuje amagorwa. Urabona hari igihe muba umuntu musangiye ikibazo, musangiye umusonga, murumvana, abantu barumvana, barafashanya, vyaranagurana kugira ngo ubone umuntu arayinzara hari uwundi muntu afise ikintu cyo gufungura. Majama make abantu bari basenyeye ku mugozi umwe aho hantu nabo. Ibindi bwari ubuzima bwari buteye ubwoba, kuko urumva umuntu nturi mu gihugu cy'uwanyu, nufise access yo kuba wogura itongo bugende kurima, nufise access yo kuba wo kubaka ahantu uvuge ngo kiretse ari ahantu leta iguhaye, uvuge ngo ahantu nahi wanje ngo ndagiye guhakorera imigambi runaka. Usanga abantu bafise ivyiyumvira ariko biri hagufi cyane, biri hagufi kuko baba babizi neza nubwo aho hantu bahari ntabwo ari wabo. Ariko buri muntu wese rero agapansa muremura akavuga ati none ko ndi hano mfise umuryango, mfise abana, ndabigenze gute? Niko kurya wasanga hari abagize amahirwe bakagenda hanze muri za Australia, muri hehe, ariko jewe papa wanje ntiyigeze agira icyumviro cyo kuja hanze, yaravyaza. Even nabadata wacu harimo umwe mu bari bagirageje gupasa kugira ngo bashobore kuja hanze, ariko dataranka avuga ati jewe nubise mu Burundi bimeze neza, negeza gusubira mu gihugu. Nuko rero nk'umuntu yari afite umuryango yafashe umwanzuro avuga ati reka tugaruke mu rugo. Ni ibihe bintu wibukira ku bavyeyi bawe? Cyane kuri papa wanje, kuko papa wanje ntakiriho, mama wanje niwe mfise. Ikintu kimwe nibukira kuri data, yari umugabo afise umutima w'urukundo, yari umugabo ari responsable mu rugo, yari umugabo akunda Imana, asenga. Noneho nagera ku rukundo yakunda mama wanje, buri munsi muranifuza nk'abango ndamutse ndose amahirwe yo kuronka umugabo nka papa. Imana yo bimpaye ikintu gikomeye muri isi ntazopfa nibagiye, yo bimpaye umugisha. Nshingiye kuki abantu bashobora kuvuga bati ushobora kuburi kurabivuga wowe ntuzi biba byubakiye mu ngo. Basi ibyubatse byose shima Imana ko nagize amahirwe yo kuba papa wanje yarapfuye, ntigezemo na papa wanje ashwaniye mama mu buzima imbere yanje. Kandi umwanya munini yari umugabo, papa twe ntiyarazi gutangwa agera isaha 2 z'ijoro atari mu rugo. Umve ngo ni wa muntu yatubonera umwanya uhagije wo kuba twobana muhira. Ndashima Imana rero ko yapfuye ntigezemo na papa kubise mama, yapfuye ntigezemo na papa ashwaniye mama, na bya bintu byo guhazuka ngo abavyeyi bashobore gushwana ntibumvikane. Sinzi ibibazo niba baragira nibazo, sinzi yo babikemurira, ariko iyo baba bari imbere yacu wabona ari urugo rwishimye. Muri kino gihe rero kubona urugo nk'ugo numva byo baramahirwe, kandi twebwe nk'abana ntitwigeze tumuburana ico twari dukeneye. Ari wa muvyeyi yakora ibishoboka byose kugira ngo abone ko umwana we azogira icavuyemo muri kazoza. Kindi cya kabiri yadukundisha Imana. Ego. Hanyuma ukiri muto, indoto wari ufise yari urabona umwana muto urashaka ati niwakura wifuza kuzobika ati nifuza ko muganga, nifuza ko umwigisha? Jewe nanifuza kuzoba umusirikare. Ego nakuze ku myaka yanje yose, nakuze ndangwiza imyaka 13 14 numva ko nzoba umusirikare. Kubera ko wakunda igisirikare? Narakunda igisirikare, sinzi impamvu. Narabona iyo mbonye abasirikare numva ndabikunze, iyo nabona umukobwa ari nk'umupolisi cyangwa umusirikare nkumva ndabikunze. Buri gihe niyo nabwira papa namubwira ko nzoja muri scam, nshaka kuzo kuyiga igisirikare. Ariko maze kugira rero mu 8 mu 9 ndabikunda cyane. Mugabo icyambere abavyeyi banje ntibabishaka. Papa wanje yari umuganga, yarumva yifuza kubona umwana umwe mu bana yavyaye atoranya umwuga wiwe, akanyorienta wewe akifuza ko nshobora kwiga ubuganga.
ari byo ashaka. Niyo mpamvu buri gihe amambwira uzokwiga scientifique bitewe n'uburyo babimbwira cyane. Rero iyo navuga igisirikare mu rugo nta muntu n'umwe numva ashigikiye, ngira aho ndabivamo kuko numva n'ubundi ntabyo nzokwiga, nta muntu n'umwe numva nshigikiye. Ariko papa wanje apfa ntaragira ahantu ushobora kuba noja kwiga ibintu yashaka. Ubwo orientation ikisigara kuri mama niwe yari yasigaranye orienta genda ukukora uko. Ubu bimeze gute indoto uri kurinjiramo? Nturi umusirikare, nturi sinzi, nturi muganga, mbega uri gute? Ubundi maze kubaje we mpushije ibyo nashaka, mama yaransabye arambwira ati genda wige scientifique. Nawe kandi yashaka ko mba umuganga, ariko kubera ko nari ngiye kwiga ibintu ntashaka na byarananiye, sinigeze ndabishira ku mutima. Ari nacyo kintu numva nobwira abavyeyi. Umuvyeyi wese afise amahirwe yo kuba afise umwana, kurikirana umwana wawe umurabe ubone ngo umwana wawe akundike. Mu gihe ico kintu umwana wawe akunda atari ikintu kizomukura mu gakiza, ubona ari ikintu ashobora kwiyorientamo kikamuva, kuko ndahamya neza ko harimo abasirikare babayeho neza, nabo nakazi ka leta. Nkuko noja kuba umuganga nuko noja kubiki. Umwana wawe nimba ubona ko izi nzozi azifise kandi ubona ko ari cyo kintu yiyumvamo cyane, mushigikire, umureke agikore, kuko niyakora ikintu akunda azogutangaza, azogira kure cyane hashoboka. Kandi buri muntu wese ikintu yiyumvamo n'icyo Imana yamuhamagariye. Rero sinigeze mbona amahirwe yo kwiga ibyo nashaka, bandungika muri scientifique naho biranka, ngera aho nanirwa kumenya icyo nshaka. Rero narageze ahantu numva naniwe kumenya icyo nshaka, wambaza none ushaka kwiga iki, nkumva sinzi icyo nshaka kwiga. Mama muri scientifique abonye ko byanse, aca ndonderera technique, arambwira ati mwana wanje rero isi tugezemo kwiga technology n'ibintu byiza, reka ndakuronderera technique. Andondera muri ETS, ndagena niga nize section goye cyane, nize electromechanique ku mwana w'umukobwa, ku buryo mu ishure twari abana barenga 65, ariko muri abo bana 65 mve ko twari abakobwa 4, abasigaye bose barabahungu. Cyumva ko cyari gisata abakobwa batajamo cyane, ariko naracize ndarinda ndaheze ishure ntashoboye no kudubura, ndanatahana n'amanota meza, ndavana Imana ihabwe icubahiro. Mbega ico gisata ca electromechanique bakora ibiki? Twiga kwinstara amatara, amazi, gukora amamodoka, amamoteri, ibintu nk'ibyo. Yego. None ubu wararangije ishure, ivyo wize uko yabishira mu ngiro? Narahejeje muri secondaire, hama maze guheza ishure nza kwisanga mu byo kuririmba no gukina amafilme. Sindigera mbona amahirwe yo gupratika n'umusi n'umwe ibintu nize ku ishuri. Egome, reka rero tugende mu kindi gice aho tugomba tuganire ku bijanye n'ubuzima bw'agakiza kawe. Mbega watangiye kuja gusenga ryari? N'ibintu wakunda cyane n'ibintu abavyeyi baguhatiriza tuteza kugenda gusenga, rero bimeze gute? Mu buto bwanje nakuze ndi mu muryango ukijijwe. Mama wanje yari umukristo, papa wanje yari umukristo, cyane papa wanje yakunda Imana cyane. Ari umugabo akunda Imana ku buryo no muhira twari duse amasengesho misi yose ku mugoroba, kandi naravyanka pe. Ndi umuntu wa mbere nanka gusenga ku mugoroba, aske hari n'igihe byahora bishika iyo nzi ko tuza gusenga ku mugoroba nkigwaza, nkumva no kwigwaza nkagwara mu masaha yo gusenga. Nari nkiri muto, nafise nk'imyaka guhera ku myaka 10 kuduga, nkumva no kwigwaza mu masaha yo ku mugoroba yo gusenga kugira ngo basi ayo masaha arengane, vyarandambira. Rero bitewe nuko nakuriye mu muryango ukijijwe, biragoye ko papa wabasenga, mama akabasenga, wewe ntuje gusenga. Narasenga, nakuriye muri Sunday school, narabaye n'umuyobozi wa Sunday school, ndayobora abana imyaka myinshi, aza ndabigisha n'imirongo yo muri Bibiliya. Mu nyuma ndava muri Sunday school maze gukura, ninjira muri korale abantu bakuze, ndayiririmbamo. Iyo korale ngira amahirwe ndayironkamo n'umuvyeyi yandera, niwe yanamfasha kuza aranyigisha gukompoza indirimbo. Ariko yabinyigisha mu nzira, we yarabindaba akabimbonamwo, mugaje we sinibonamo ko nshobora gukompoza indirimbo. Akambwira ati Alvella, akamereza nk'amajambo yo muri Bibiliya, akambwira ati genda ufate amajambo yo muri Bibiliya ugende uyandike mu indirimbo. Ndayigusabye, inyuma y'indwi 2 indirimbo uzobituzaniye ne tuzodimba muri korali. Nkagenda nkayandika, nkamushira ya majambo nayakoze mu indirimbo, nkayamuhereza, bikaba biraheze. Ariko ivyo bihe byose pe naranabatijwe, ndabatizwa muri eglise, ariko nukuri sinakunda Imana.
wararongoye Sunday school muri chorale y'abakuze utangura kuzurandika n'indirimbo urabatizwa mugabo atamigenderanire utanakunda Imana numva ndabikora kubera ko mama wanje ambwira ngende gusenga nkumva ndabikora kubera ko mbona n'abandi baraja gusenga sinarinzi insobanuro y'ibintu ndiko ndakora sinari wa muntu avuga ngo ndi mu murimo w'Imana ndiko ndakora igikorwa runaka nabikora nkuko twisanze umuntu afungura kugira ngo abeho nkabanzi ko nintagenda muri chorale papa araza kumbaza ati kweri ko tagiye muri chorale umunsi wasubije muri chorale niki wari he wari mu biki nkavuga nireka ngende muri chorale uko ariko sinaribwo nakireka gakiza uvuga ngo ndafasha umwanzuro ndakijijwe nake Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje ngiye kubaho ndamwumvira ndamugandukira ngiye kuba hari ibintu nzi ko ntemerewe gukora nk'umukristo oya ego none vyagiye kugenda gute rero ngo uhu ubuzima bwawe Yesu okay sabantu benshi ubona bari mu rushengero bari abantu bose siko baba bakijijwe ubundi agakiza kaba mu mutima kaba agakizwa no kwemera agakizwa n'ico umuntu agakiza n'ico umuntu yakiriye ya abantu benshi turagenda n'abantu benshi baririmba nkunda kubwira abantu hari abantu bakunda kubona kubera ko umuntu aririmba cyangwa kubera ko umuntu yambara impuzu ndende cyangwa kubera ko umuntu avuga Yesu cyane ngo niko abakijijwe hari abantu benshi banagize amahirwe yo gukura baririmba bari mu rushengero baririmbira Imana bavuga Imana atari ko iyo Mana baririmba batarigera bayimenya no munsi n'umwe jewe rero mu kugira ngo nkizwe ndibuka ko narize papa wanje amaze gupfa nagiye kwiga mu Kayanza mvuye kwiga mu Kayanza ndavayo manuka kwiga Bujumbura mama yandondera ishure nje kwiga electromechanique ni kintu cyabaye gikomeye mu muryango wacu nukuvuga nari mfise mutoyi wanje agira gatatu papa wanje amaze gupfa yafashwe n'ingwara afatwa na epilepsy sinzi ko intandara afatwa n'intandara umunsi wa mbere imufata bari bavuye Bujumbura na mama tubona umwana arafashwe yikubise hasi twese nk'abantu twakuze dusenga mu muryango iyo ubonye umuntu yikubise hasi agakoma induru uhita wumva ko nabadayimoni amufashe ya turafata umwanya turamusengera arabira urufuro mu kanwa arajugumira kurya ubona intandara zifata umuntu tukibaza ngo ni ibintu bisanzwe biramufata bwa mbere mwijoro birasubira biramufata mama arabibona kuko mama wanje yari umuganga nawe yari umwigisha ariko mu nyuma papa aramusubiza ku ishure aja kwiga aba yigira sage femme ndi umwana nagize amahirwe yo kuba notonda ku ishure mfise imyaka 13 nkatonda tutonda ku ishure rimwe na mama twiga muri secondaire imwe ya papa yamusubije ku ishure wowe wariganye na mama wa muri classe oya si muri classe imwe mama yaranyigishije muri 3e primaire ndiga hama ngeze muri secondaire mama nawe aheba ishure aheba kwigisha ko yari yize RP asubira ku ishure yiga muri N4 nanje nari niga muri 7e dutonda ku ishure rimwe etablissement imwe ku buryo niyo naba nakoze amakosa je ntibari bakinkura amanota ahubwo bagenda bagahamagara mama bakambwira ati ngo tukubwira amakosa umwana wawe yakoze mama kankubitira imbere y'abanyeshure nico gihano nari mfise kandi nk'umukobwa ari mu adolescente iyo bagukubitiye imbere y'abanyeshure biba biteye isoni ku buryo uba wumva ko utazosubira gukora iryo kosa bopfuma bagukura amanota biba bimaramaje nico gihano bampanisha ku ishuri rero ico gihe petite sœur wanje afashwe n'iyo ngwara byadutwaye igihe kinini kugira ngo tuyimenye ariko mama aramanuka aramuvuza Bujumbura barambwira ati umwana wafise ikibazo kiniki tugera aho turavyakira atangura gufata imiti yo kwa Rojanti twamuvuza kwa Rojanti baratubira bati rero iyi ngwara ifasha umwana wanyu mwiyakire iyi ngwara ntikire muzoza muramuhereza imiti yo gupfufahaza pliske azofata imiti ayifata ku rutonde tuzwa twamahaye azogera igihe iyi ngwara imenyere ku buryo yafashe umuti atakibazo na kimwe ashobora kugira nuvuga kwa muganga ntabwo batubwira ngo azokira ahubwo batubwira ati agiye arafata imiti neza ingwara izomenyera ku buryo azobaho ayibane ariko atacimutwaye nka kujya kwase abantu bafise ikibazo cy'ubugwayi bwa sida ubona bashobora gufata imiti bakayimarana imyaka nawe niko batubwira petite sœur wanje yafata imiti y'ibihumbi 160 ku kwezi twari tubizi ko mu rugo twakena
twagira ikibazo kimeze gute iyo miti dutegerezwa kubona ayo mafaranga kuko iyo tutayaronka akamara amasaha 2 ku masaha yategerezwa kunwera ko imiti atarafata umuti yabagiye muri crise bigaca bimukubita hasi. Nari ndi muri interna umwe mu bana twari twigana aradutumira kuri eglise aho bayasengera hari muri eglise Rehoboth cyane cyane ko jewe nasengera muri groupe biblique ku ishuri aratubwiye ati muzoze kuri eglise muze guterana kuri eglise wacu babiryoshe umunsi umwe turagenda kubatemberera tuhageze numva ndahakunze ndabana okay reka nzoze ndaza gusengera nga ndibuka uwo munsi hari hakiri pasiteri wacu pasiteri Jean Pierre yari atarasubira mu Rwanda uwo munsi aravuga ati abantu bose bagwaye uno munsi ijuru ryagambiriye gutabara muze hano imbere tubasengera baragenda na murumuna wanje agenda yaragwa ingwara induhishije kuko nari niga muri interna nararondeye ahantu nzoja ndamukorera ubuyi kugira ngo ashobore kuronka nazi muri interna ko mu gitondo badafungura kugira ronka ukuntu azara ronka ukuntu afata imiti mu gitondo nari oblige yuko misi yose negeza kuzinduka nkagenda kumukorera ubuyi hanze nari narasabye uruhusha ku ishuri kuko bari bazi kibazo afise. Ivyo bintu rero biba bigoye iyo umuntu atari mwene mama kugira ngo bimukorere wamufata umwanya ugiye gukora ubuyi uramuzaniye twatanga amafaranga menshi twategerezwa yagize ahantu akazaribagira ku buryo no kwishure vyanka yashobora kuba ari mwibara ari karagenda ukabona bimukubisasi mwibara barayanafasha umuti yaragwaye impwemu mbikomeye cyane aragenda imbere ba pastor arasenga amaze gusenga arababwira ati mwese mugende mwakire gukira Yesu arabatabaye ariko basubiye inyuma aravuga ati uriya mukobwa yambaye umupira usa n'umuhondo nagaruke yari mutoya wanje aragaruka yaravyibushe cyane yarafise imyaka 17 ariko yamuraba yari nk'umumama nka kabiri kubera ko imiti bamuha kwa muganga yaramuvyibusha cyane bigatuma aba munini yaradusumba nta n'umuntu nari kubwira ko ari mutoya wanje ngo avyumve. Okay aramuhamagara aramubwira ati arabaza ishengero ngo umwana muramubona ate turamubona uyu mwana nagoma ndabamenyeshe ko nta n'imyaka 20 arakwezi hano se baravuga ati yo acaravuga ati wa mwana we iyi mwe mumbi ugwaye ntiyarishaka kukwica gusa abo yashaka kuzokwicara kugize no musazi ariko uhereye uyu munsi ijuru riragutabaye ijuru ryakwiyumviye ko ngiye kugusengera ntuzongere gufata umuti numwe ntuzongere kwiyumvira no kuba woja kwa muganga kwivuza Imana iragukijije. None muri ico gihe umupastori yarasanzwe azi nta n'umuzi numwe twari bwo twigere tunamujana ngo tumubwire ngo arafite ikibazo nuvuga cyari ikibazo twari twarakiriye muhira mu muryango twese turacakira turavuga ati dufite umwana gwaye ibi ni ibintu azobana navyo ubuzima bwe bwose nta n'ikintu na kimwe dufite cyo kubihindurako ya sinigera ndanizera muri ya masengesho yo kuba umuntu bamusengeye imisegonda 20 ko umbwira ko umuntu agwaye ingwara nk'iyiri hano yashobora gukira. Wowe bibaza ko ari ibintu ushaka gufata indwi cyane nibaza ko basi nubwo bitofata indwi ni vya bintu pastor aza gufata bimukubite hasi amusengere bikomindura ati turagiye nituzogaruka amusengera amasegonda 20 nta nubwo yasenze avuga ngo turakwirukanya bamwe mumbi yasenze acima Imana turagushimiye ko no musi utabaye umukobwa wawe amasengesho atarenza imisegonda 20 acamubwira ngo genda Yesu aragukijije ataje muhira ndashika imiti yari yaheze nshikambwira mama ni mama ndungika amafaranga yo kugura imiti sinigeze nizera aya masengesho pe mama Imana iramukoresha aranyima amafaranga kuko urupapuro kandi iyo miti wumva twayigurira kuri mituweli urupapuro rwa mituweli twari twarutaye aranyima amafaranga petite sœur askubita indwi yose adafata imiti mama yanyimye amahera ntiyigeze aja muri crise n'umunsi n'umwe nuko twahuye n'igitangaza c'Imana ubwo nyene abarakize burundu gushika uyu munsi intandara yaramaranye imyaka irenga 5 yarazikize nta n'umutwe akigwara maze kubibona rero nguma muri iyo eglise ndavuga nta hantu hari Imana tu igihe kimwe urabona iyo haye umwanya Imana ukazura senga cyane hagera igihe bakakwigisha ukagira aho ukumva ko nawe ukwiye kuboho kukihana igihe kimwe niho nafashe umwanzuro ndavyibuka zari tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri muri 2018
ndafata umwanzuro bwa mbere mu buzima ndabaningiye kwatura mvuge ko nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'ubuzima nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje kuko iyo misi yose urumva nari nakuriye mu rushengero nakuriye muri Sunday school bandera nkurira ndakura nja muri korale nta musi numwe nigeze natura numve mu mutima wanje ndahatirijwe umunsi ndavana ndahatirijwe ndagiye kwatura ndumva umutima wanje wemeye ndagiye kwatura nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje noko ego Imana ishimwe cyane ego amaro nashaka kumenya kuva rero mumaze guha ubuzima bwanyu Yesu Kristo bya bikorwa byose mwara mukora mu ishengero byo mu makorale nigiki cyace gihinduka icyahindutse suko nahevye kuririmba ahubwo icyahindutse nuko natanguye kuririmba nzico ndiko ndakora nziko iyo ndirimba ndiko mvuga ubutumwa ariko hari igihe jewe naje kuririmba numva ndi muri ambiance cyane nkaje kuririmba kubera ko abagenzi turi kumwe bari muri korale ntazi ko ndiko ndatanga message ibintu ndiko ndavuga bifise iyo biriko biraja bifise abantu biriko birafasha ndiko nkora umurimo w'Imana ariko kera nivyo naririmba ibintu bwanje bitamfasha naririmba kubera ko ndirimba muri korale ariko uyu munsi ndirimba ndamenya ko ndiko ndahimbaza Imana nico Imana yandemeye ko nijambo ry'Imana yavuga ngo biriho byose bihimbaza Imana nico Imana yandemeye kuyihimbaza nzi ko guhimbaza n'ubuzima bwanje guhimbaza umuremyi n'ubuzima bwanje none cya kabiri hari n'igihe ndirimba ndiko ntanga message hari umuntu runaka ndiko ndabwira kugira ngo umutima we ushobore gufashwa kandi iyo ufashijwe barishema kuri jewe kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa bazana abantu benshi kugakiza kuko bazobihembegwa ego me rero turumva yuko ubuzima butangiye kuryoha usigaye uririmba utahura impamvu utazira Imana nagomba rero ubu rero tugende mu gice cacu ca nyuma ca kino kiganiro hari abantu ndizera bakikubona kuri ekran tukivuga ko ari wowe uri umutumire bace bakubona bace babona amasanamu y'indirimbo zawe uri kuratazira mbega wo tubwira gato indirimbo yatumye umenyekana indirimbo ya mbere yatanguye gutuma amenyekana ni indirimbo yitwa umutima yishimira ariko agaca hazi yindi rero yitwa amatsiko kuko ariyo nkunda kumva mu bantu cyane benshi baririmba niyo ndirimbo nita ko yabaye urufunguruzo rwo gutera imbere kwanje ego twomba rero ducishirije ko ako uri umuririmbyi utubwirire utu extrait duto tw'izo ndirimbo uko ari zibiri kuko utubwiye ko ari zo ndirimbo zatumye umenyekana iyo ndirimbo umutima wishimira Imana yishimira iravuga ubwe yarirahiriye kandi niyivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana azigera maramara kandi yarasezeranye arindi ijambo ryiwe ibihe ko ntawamwizigiye n'umwe azokorwa n'isoni umutima w'iteka yishimiye nico kimaze gikwiriye nibwo butunzi bukomeye twagakwiye guharanira mw'isi umuntu asanzwe ayizi akumvisa ko gusa ahita yimenya ego tumba gato kugira ngo abantu twamara amatsiko byaje gute ngo iyo ndirimbo yandike iyo ndirimbo umunsi nayanditse ari 8 y'ijoro ubundi ni indirimbo ya kabiri naririmbye ku ndirimbo nari nataguye kuririmba yitwa Ishimwe nakurikije iyo naririmbye Ishimwe je ntangura kuririmba sinigeze nifuza kuzoba umuririmbyi barabimpatiyemo kabisa ntabikunda ariko umuhamagaro w'Imana ukorera mu bandi bantu baratuma ndabikora indirimbo ya kabiri rero umutima yishimira kugira ngo ndayiririmbe ndirimba Ishimwe nararirimbye ndabana ivyo ndirimbye birahagije sinzosubira kuririmba ariko mbona umuntu aranyandikiye kuri Facebook yanje arambwira ngo nabonye indirimbo yawe Ishimwe waririmbye numva ndayikunza amajambo arimo ariko mbabarire ntunyumve nabi uburyo ikozemo guhera kuri video no muri production numvise bitameze neza numvise umutima wanje usunikira kugushigikira wonyemerera indirimbo ya kabiri akaba ari je wenda gufata mu mugongo nkazokwimenya audio video nkayigukorera nabana ibya bintu biri seri none je ko nagiye kuririmba ndiko ndisinira ubu nawaje bigenze gute nuvuga iyo ndirimbo nabaye oblige yo kuyiririmba bitewe nuko narosoma nashigikira sinari mfite indirimbo yo kuririmba pe amaze kumbwira ivyo mba muri ya gahunda yo kwimvira none ubu naho nzoja kuririmba ibiki maze kubyiyumvira uwo munsi nari ndyamye nari mbyutse 8 y'ijoro numva indirimbo iraje ndafata urupapuro n'ikaramu ndayandika ibiraheze ndayiririmba ego
hanyuma amatsiko ashaka kutucishiriza ko gato here ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusamo mwami nawe akoreye imana atazobishumbusha umurengera nawe meye gusiga ibya kamere mere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanka ibyo misi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha. Amen. Ayo nayo vyaje gute muyandike? Indirimbo nari mvuye gusenga, nari nsenga muri Rehobot. Nari mvuye gusenga ku mugoroba nshitse muhira. Nayihawe nshitse muhira. Nari mvuye gusenga ngishika ngeze imbere y'umuryango. Indirimbo nayanditse ari 12 z'umugoroba. Ndayandika isa nkaho menga ni indirimbo nari narigeze kumva ahantu. Sinzi ko rubishika ukumva uri kurari indirimbo nkaho menga ni indirimbo warigeze kumva ahantu kumva menga n'umuntu ari karayikwibutsa ari karayikudikta akikudikta ugahita wumva menga warayiririmbye ahantu. Ndayifata upapa ndayandika 12 sama nane ndayirungike producteur arayumviriza arambwira ati melody byose nari nahejeje kwandika indirimbo melody navyanditse mesahime ndabereza producteur arambwira ati Alvella iyi ndirimbo ni nziza ariko ndayumvirije mwijoro numva iyi ndirimbo ntiryoheye nuze ntiryoheye hari umuntu yari yaransavye arambwira ati ndagusavye uzunyandikira indirimbo narakunze ukuntu wandika cavata yandirimba amatsiko ca ndayimugabira nawe akira ndakugabira indirimbo je kuko nari nufise bitangiye ariko ndanafise ubwana nawe ko ataza kubikunda indirimbo arayikunda arambwira ati ejo nzindikira muri studio kuyiririmba burya indirimbo je nagiye kuririmba muri studio na nyene kuyigabirwa yari yarayiririmbye ariko mu nyuma producteur yankoreye indirimbo arambwira ati iyi ndirimbo ukibesha ukayitanga mu buzima dusigaje kubana ntituze twongere no gusubira kubonana mbona kubwira wa muntu ndamwe numbabarire nzokwandikira iyi ndirimbo abantu bamfata mu mugongo banyankiye ubwo ndagiye kuyiririmba ugiye no kuraba amasanamu nayikoreye ya video urabona ko nayikoranye negligence iteye ubwoba ariko byose byategwa n'iki nta cyizere nari nifitiye numva kuririmba umenga ivyo bintu navyo noshobora numva umenga sinoshobora kuronka message nshobora kubwira umuntu akayumva akayikunda kumvira amufashije satani yari yarandemye mu kintu citwa ubwoba kiragenda kimbamo bituma ni na message naba nimvamo ntashobora kuyitanga nkuko bikwiriye. Ego uno musi rero ndumva yuko muri za ndoto za warufise zo kuba kumbure umusirikare abavyeyi bifuza ko umuganga byose nta kimwe cabaye uri usigaye uri umuririmbyi mbega oba ufise urukurikirane rw'indirimbo wasohoye ico bitambumo sinda kwiza album ariko ndakeka ko uyu mwaka ushaka no kurangira ahubwo dufise zibiri. Ego Imana idushoboje kuko naremeye umuhamagaro ngiye gukora kandi ndabikuye ku mutima message yari yose nzohora ndonka nzoba nzi neza ko ifise nyeneyo ayigenewe nzora ndayitanga uko ndayumvise. Ego muno mwanya abantu ariko baragukurikirana ni benshi cyane nakaye kajambo kanyuma ubatekerera ikintu cyambere no babwira cyane cyane abajene kuko ndi umwe mu bakobwa bagize ubuto bw'abuto twita bubi icyambere no bwira abajene umwana w'umukobwa ari karankurikirana agifisa amahirwe yo kwitwa umukobwa uwo ari wese agifisa amahirwe yo kwitwa umukobwa atitaye mu buzima yabayemo atitaye ku nshuro yoba yari yandaritse atitaye ku bintu bibi yo bamaze gukora aracafisa amahirwe yo kuzogira akazoza keza aracafisa amahirwe yo kuzoronka urugo rwiza aracafisa amahirwe yo kuzogira ubuzima bwiza ndetse agafasha n'abandi bantu bamuhanze amaso ahagarike kwiyandarika ahagarike yumve ko umubiri wiwe ufise agaciro kandi umubiri wiwe ufise umuntu yawuremewe Imana ntiyamuremye kugira ngo abe nciyaho buri muntu wese azaramufata uko yigombeye abakobwa bige kwiha agaciro ikintu udafise ntukumve ko ugomba kukironka ari uko wamenye ibanga wihangane uyu munsi ushobora kubura uyu muntu ejo ntuze ejo hawe hazoza kandi twese Imana iradukunda nubwo wowe uri kuca mu buzima bukomeye bungana gute Imana iradukunda idufise ko urukundo rungana
iyahinduye amateka y'abandi bantu nawe uzokugirira neza. Abantu benshi turiko twica avenir yacu kubera umunezero w'akantu gato ugasanga duhomvye ibintu byinshi Imana yadukoreye muri kazoza. Rero mvuga ku ruhande rw'abajene bihangane, bifate, duhanga amaso ico dushaka, ico twifuza kubaco kirashoboka. Twifuza kubaco atari Imana ishaka. Imana ntizemera ko tugikomezamo. Dukira kuba dukiranutse gusa. Yizo dukatishi duhuze n'abantu badushikana ku kintu Imana yifuza ko tubaco kandi bizogenda neza. Ku ruhande rw'abavyeyi nsaba abavyeyi baratuburiye umwanya. Abavyeyi bige guha umwanya abana babo. Nitukironka zamanuro twaronka kera twahabwa n'abavyeyi. Ubu umwana w'umukobwa asigaje kubaka atazi n'urugo niki. Dusigaye tuja kubaka kubera ko tubona abandi bakobwa bose bagira ama mariage. Ariko ntituzi ico tuba tugiye gukora mu ngo, ntituzi gikwiriye. Ico dukeneye mu majambo make ntaco tuzi. Kandi twacimwe n'abavyeyi. Dusigaye dusha kushaka makuru tukayashaka mu bagenzi bacu, ni nabo banaduhanura nabi. Akenshi cyane abana bariko baja mu ngeso mbi bitewe n'abagenzi babi bafise, kubera ko abavyeyi ntibababonera umwanya wo kubabwira ikibakwiriye. Bagerageze rero batanga umwanya. Umukobwa arakeneye kuronka yandero yo kuziko, umukobwa arakeneye kumenya uburyo akwiriye kwambara. Twambara ivyo tubona kuri social media kuko n'abavyeyi bacu nivyo batwerekana ivyo bambara. Twambara ivyo tubona kuri social media kubera ko niyo tuvyambaye bibi abavyeyi bacu ntibabitubuza, ntaco bibabwiye. Baratwimye uburenganzira bwo kuregwa. Abana nta burenganzira bwo kuregwa tugifise. Bagerageze baturere kugira ngo tuze tubone naco ico tuzoha abana bacu. Impamvu babona abavyeyi bamwe badafise ico gutanga nuko n'abavyeyi babataco babahaye. Ku ruhande rw'abakristo muri rusange dusengeranire, dufatane mu mugongo. Ni wabona mugenzi wawe aguye mu ikosa runaka ntumutwenge, kandi nuco wiyumva nkaho umenga ni uri umukiranutsi. Twese turi mwisi, isi tuma uno musi nshobora kuba magazi ejo nkagwa. Abakristo bakera barafatana mu mugongo. Iyo mugenzi wawe yabaguye mu ikosa nticari gihe cyo kumusengera. Kera tuza tubona muri Bibiliya abantu bafata umwanya wo kwisonzeshereza abagenzi babo bari mu bibazo, ariko abakristo ba kino gihugu mu bibazo ahubwo umenga n'intsinzi kuri bo. Dusubire muri vya bihe vya kera byo muri Bibiliya. Niba mugenzi wawe agize ikibazo, fata umwanya nka kume barafata umwanya wa Petero bakamara igihe bamwisonzeshereje bariko baramusengera. Twibuke bagenzi bacu mu masengesho. Nukurinda kubwiza ukuri papa, biragoye muri kino gihe kubona umukristo asengera mugenzi we. Twese duhoza imbere amaviza, duhoza imbere ibibazo byacu. Nta muntu biragoye kugira ubona umukristo afasa umwanya wewe akabona urugo rwawe rugiye gusambuka, akaba yoje imbere y'Imana akavuga ngo Mana ndakwinginze mufatira urugo. Dusubire muri rwa rukundo rwa kera rw'abakristo bakundana, dukundane, dusengeranire, duhane imyanya yo kuganira. Dukundane iyo tubonye mugenzi wacu yagize ikibazo tumufashe, tubonye mugenzi wacu yaguye mu caha tugende tumube hafi, ntitumuvuge ahubwo tumufashe kugira ngo ashobore guhagarara. Twubaka ubwami bw'Imana, dutegereze umunsi Yesu Kristo yatubwiye azosange duhagaze hari ico twakoze. Imfuruka yadusigiye twarashoboye kuzifata kugira ngo zishobore guhagarara neza. Murakoze. Vera, reka rero ndagushimire cyane. Namwe ndabashimiye kudushingira. Turumvise neza yuko Imana niyo yonyene ihindura ubuzima bw'umuntu. Imana niyo yonyene ihamagara umuntu kandi ikongera kandi ikamukomeza. Urakoze no kumpanuro utekereye abantu batandukanye. Reka rero namwe mwese ndabakengurukire, mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Imana ibandanye ibiyereka, Imana ibandanye ibahindurira amateka yanyu naho utaha.